Inzira y'ubwenge. Ndasubire kubaramutsa uko umwaka utaje ku wa mbere mu Nyonyo harahimbazwa muri Ecclesia Katolika umunsi mukuru w'aberanda bose Toussaint mu rurimi rw'igifaransa. None uyu munsi mukuru waje gute? Uyu munsi mukuru wa Toussaint kumwe n'iyindi minsi mikuru ikomeye ihimbazwa muri Ecclesia Katolika nka Noel, Pasika, Pentecote, Assomption n'iyindi myinshi. Dutahure ko ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru w'aberanda bose atari ry'uno munsi rifise amamuko muri Ecclesia yo mu buseruko bw'isi, muri Aziya no mu buraruko bwa Afrika nko muri Turkiya, Syria na Egypt mu kinjana ca kane inyuma ya Yesu, aho abakristo b'ico gihe bari basanzwe bahimbaza umunsi mukuru wo kunamira, kwibuka no kwambaza abamaratiri babo bose. Uyu munsi ukaba wahimbazwa mw'ivyo bihugu buri wa Mungu ukurikira Pentecote. Muti none uyu munsi mukuru wageze ku mugabane wa Buraya ni Roma gute? menyesha n'abantu aho bamenya. Ni kuva mu mwaka wa 609 aho Papa Boniface wa kane amaze kwihweza uyu mugigwa wabo bakiriso wo muri Aziya, yaciye hitamo kuwemeza icese nk'umunsi mukuru wo muri Ecclesia Katolika wo kunamira no kwambaza aberanda. Kuva ubwo imyaka yakurikiye kwa 13 Rusama haciye habandanya himbazwa isabukuru aho abakirisu bavuye mu mihingo itandukanye y'isi baza i Roma guhimbaza iyo sabukuru. Bari bise umunsi mukuru w'abamaratiri n'aberanda bose, ugahimbazwa uko umwaka utashe kwa 13 Rusama. Muti none itariki y'uwa mbere mu Nyonyo yo yaje gute? Menya. Dutahure ko aho hambere hakera cane abantu bakomoka mu bwoko bw'abacelte bo muri Irlande no mu Bwongereza buri wa mbere mu Nyonyo barahimbaza umunsi mukuru wa Samhain, wari umunsi mukuru wa gipagani wahariwe ukunamira, kwibuka no kwambaza abapfuye. Umunsi mukuru wahura n'umwaka mushasha w'abacelte. Ecclesia Katolika mu ntumbero yo kuzimanganya uyo mugigwa wa gipagani yategetse ko umunsi mukuru wa gikirisu w'aberanda bose Toussaint uvanwa ku igenekezo rya 13 Rusama ukazohora uhimbazwa ku iyo tariki yabera ko Samhain ku wa mbere mu Nyonyo. Niho mu mwaka wa 835 Papa Gregoire wa kane yatangaza icese ko ku wa mbere mu Nyonyo ariho hazohimbazwa umunsi mukuru w'aberanda bose, kandi ko uzohimbazwa ku isi yose na cane mu bihugu vyari bimaze gushikamwo Ecclesia Katolika. 1997 HPM. Guhimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose hambavu yo kuba umunsi w'akaruhuko gihavuye riba n'itegeko muri Ecclesia Katolika, aho haba n'inkuka ya misa kuva mu kinjana ca 200 ku itegeko rya Papa Pio w'icumi.